jewe mu ndwi zibiri ndafite meeting n'abana biwanje kira ndwi zibiri dukereza kwicara nkabumviriza nabo bakanyumviriza naho mba nabakoshereje ahantu barambwira ati mama aha watugiriye nabi nkabumviza kabisa nkumva kweri bararizitse nkababwira yuko biruku nuko twigenza uku dufata uku kandi bakabitahura akavuga ati sawa mama urakoze ariko kugira tubane hamwe nivyo kunda oya nta ntibyoshoboka ko gutembera nawo akamara gutembera karibu arakaribishije nta kibazo bwana arakaribishije kabisa ngo cyane n'ukwezi ego arakaribishije kabisa aba icyuma kiba kiri hariya bari mu byabo muziki basemo muziki nene niki numva ntacyo numva akene umwana akeneye abahana ari freedom yumve welcoming oya umuhungu kwa bwawe niyo muzana ngo abe oya umuhungu birumvikana ariko umukobwa oya umuhungu byumvikana gute umuhungu ni nka serugo mu bisanzwe ariko umukobwa kiragwe kugereza n'umugabo tubane mu nzimwe none rero uratubwira ati ejo boyfriend abonetse abonekana ko ukigira kwibera iwiwe mu nzu y'abavyeyi biwe nta kibazo byotera kiretse abavyeyi batakwakiriye aho urumva nta kundi muga abavyeyi bakwakiriye twagiye naho hobetse none uwo kumenya so umuco w'abarundi ivyo bintu bigenda gute umva ivyo bintu bitari mu muco w'abarundi umva tarakaga bo inshuti namwe bakunzi mukurikira ibiganiro bica ku rubuga rwacu murarumenyereye ni The Story Room TV niko rubuga rwa mbere rutanga amakuru agezweho hano muri Australia hano muri Adelaide wewe utarakora subscribe urakwinginze ngo ukore kuri subscribe comment like share kugira ngo utwunganire umuryango wacu urushirizeho kwaguka uno munsi ntibisanzwe uno munsi mfise abatumire babiri baba b'igitsina gore umwe ni inkumi uwundi ni umumama ibintu ntibyoroshe nibwo bwa mbere mu mateka ya The Story Room TV turonse abatumire babiri reka ndabaramutse mpere iburyo bwanje kuri uriya yambaye nk'aba Nigeria aturamutse atwibwire mwaramutse ku kazina banyita Aline Mama Shera wibereye hano Australia ego uhamaze imyaka ingahe 19 imyaka 19 uri hano amadolari yajya wenyene arabyemeye ngo yajya wenyene kabisa none mbeshi aha ku ruhande hari uyundi twaramutumiye ubushize yitwa Jess gute sawa wambaye nk'uri muri office wabibona turagerageza kubera nyene wibera muri office cyane bo n'umusarakanye kandi kabisa uweza hino Australia igismesi ari hatari ugateka shaka gasuti kanje muonda kweli urabona ko muberewe musa neza ibintu biraryoshe kabisa asante ubwa mbere mushaka kwanza ndabihanganishe kumbure ku bantu batabazi musanzwe muravukana mwari mwagwaje umuvyeyi wanyu ariko ubu nizere ko yatoye mitende ego Yesu ni mwiza umutamari araho ari muhira ego yego kiganiro cyacu rero no munsi uzi impamvu nabahamagara hari ikintu kimwe shaka tuganireko urabona ugwaruka gwinshi muri kino gihugu
ugira gatoya uku kaza wumva ngo ujya afise boyfriend ngundi afise girlfriend si bibi kugira inshuti y'umuhungu cyangwa y'umukobwa si bibi ariko rero hari igihe kigera katawumva ngo barabana kumva umuhungu ngo yagiye kuba ku mukobwa cyangwa umukobwa ngo yagiye kuba ku muhungu sivyo ugasanga baribanira ibyo bintu by'abantu babana batarakora ubukwe mwebwe muvyumva gute reka duhere ku muvyeyi kwanza ufise abana twumve ne bimeze ejo ni wabona umuhungu wawe akuzaniye umukobwa bakundana kakubwira ati uyu turakundana kandi nta kibazo reka twibaniye hano mu rugo ivyo muzovyakira gute mu bisanzwe ntabwo yoshaka muzana tutaganiye tuzoganira kwanza ndamaze impamvu kuko kawaida nta muhungu woza n'umukobwa ukamurerera mu muvyeyi wawe mu rugo mu bandi bana ukeneye urondera hawe higa oya kandi nyavuga ati je ndacari muhira ndacaba kwa mama ivyo ntibishoboka nta haja yo kwirirwa ndikuruga ngende kwitera kuja gupanga amazu jewe ndamuzanye hano muhira twibanire hano kwa mama ivyo ntivyoshoboka je ntiwovyemera oya urumva umwana wawe uzokwemera mu bipfe nyene ubishwanye yego ni ukubwanje sinzi abandi bamama bimvira gute wari uvuze ngo wokenera ko muvugana ko muganira twoganira wokenera ko muganira mukaganira iki akakubwira ati mama jewe ngo ndamuzane urazi ko mfise umukobwa dukundana rero ndamuzana aze kuba hano muhira woshaka ko muganira icambere uteza kumenya ko hari abatonya b'impande yiwe yo bariko arabigisha iki erega buryo uyuzanye uwundi akoze ikintu kimwe n'uyundi acagomba gukwirikira akora ivyo undi yakoze rero sino kwifuza yuko yokora ico hari abandi bana bari inyuma yiwe oya ari nk'umwana w'umukwawe w'umukobwa nawe akavuga ati jewe hari umu boyfriend agomba aze kuza kuba hano nta kibazo biravana na age mama wewe wovyakira gute abakwije imyaka y'ubukure nyene abarenza 18 arico yamuwe sinomufata ku nguvu uwo mwemera akamuzana mukabana muhira oya niyo muzana bogenda bakabana iyo niyo muzana mu rugo ogenda bakabana iyo niyo muzana mu rugo none kubera iki umuhira ubyanka yuko yo muzana ngo baze kubana si tabia nzuri ntabwo ari tabia nziza oya ni tabia ni dharau ni vizuri yani kandi ari uwo bakundana akeneye ko abarata n'uwo mungu nawe ntabwe nke bafita kubera iyo yemera umukobwa akamuzana aho nyina bo kwabo oya kino gihugu niko bimeze bisanzwe oya mu mico iwacu turubahiriza tugateza ati ego ndakuze ngoma ngende kubana n'umusheri wanje ngende kubana n'umusheri wawe hanze apana mu rugo iwanje ariko none sabana mu rugo nacyo tuma nzoba namuhezagiye agende kuba mu rugo gwiwe ariko ntamuzani iwanje hakazirirego imbere yuko dukomeza ikiganiro twashaka kubamenyesha yuko dufita Maison de Passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira Maison de Passage nziza cyane ikindi turafita n'imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane abantu mutuye mu gisagara ca Nyanzarake canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kwisi turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center turashobora kubafasha kubakorera imiziki kuba recordinga yaba diaspora bari mu Burundi ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza. Yes. Ejo ni wakundana na sheri ko wambwiye nta sheri ufise ni wakundana ukaronka sheri akakubwira ati rero mugabo utegeka kuza muhira cyo kubana nanje hari muhiri wanje mu bavyeyi aho mbaye uze twibanire ivyo ntiwovyemera cyane wovyemeranye ukigira mukibanira mu nzu y'abavyeyi biwe abamo
yeah novyemera abisavye nogenda kandi mu rugo iwabo banyakiriye mu bugwa neza vyoneze mukibanira nyene ariko mukibera muhira inzu yabo yaguze ari icumba nyene kiwawe ushaka kwamwo mu mahoro nta kibazo none mu gihe yoba avuze ati mu cyumba cy'iwanje nyene niho hari kibanza cawe mfise igitanda kinini ca king size ni king canke queen so dukwira turi babiri naho twaba turi batatu aho ntivyokunda ariko muri ibyo byose kugira ngo ashobore kumbwira biravana which way washatse kuvuga ariye mbashaka kugenda kubana nawe ari uko mbafise imbanyi canke abashaka nyene tugire dutangura ubuzima bushasha turi babiri turi hamwe mu nzu y'abavyeyi biwe sinzi rero specific ivyo vy'imbanyi vyaje gute kubera burya umukobwa n'umuhungu y'umuhungu agusabye tugende kubana urashobora kugenda kubana nawe ari uko uba ufise inda cyaguteye inda ukaba udashaka none umuntu mukundanye mucamuza guterana inda boyfriend na girlfriend akazi kabo ni guterana inda oya birashika hari igihe mushobora kugira ugasanga byamaze gushika nyene kandi yamaze kwinjira impanuka accident yamaze kurumva ngaho oye ushobora guca wiruka ku bavyeyi bawe kandi umenya ko n'umuhungu na nyene afise ahaba urumva ubugiye kuja kubana n'uwo muhungu kubera nyene atakundi kubera atayandi mahitamwe ufise amahitamwe yaba yarimwo noneho ntiyaguteye inda akavuga ati woza ukaburibera hano tukigumanira hano muhira kuri jewe nta kibazo ariko abandi bashaka kubona yuko ari imbi honest kubera impamvu turakundanye right yanshimye and let's put the example yuko no mu rugo wabo bamaze kunyakira nyine no mu rugo wabo bakavuga ati nta kibazo woza ukibera hano nta kibazo je nogenda kuba bishitse naho rero bikabonekana yuko fiansa gusavya tubona gute noca ku nkibera hiwanyu tukigumanira hiwanyu mu nzu y'abavyeyi muhiri wacu muhiri wanyu bo ico kishikirije nogenda kuvugana nk'abavyeyi ukababaza nkabwira ati kiniki ukibona gute nk'abavyeyi banje kandi turakundanye n'uno muntu ntaco twifuza kugirane gushikako mwoduha runo ruhusha tukagirane tukabana abavyarige bovyanka urumva muri ico gihe iyo bavyanse rero bica bigaruka kuri twebwe nyene nyimba tuba dukora twese tukiyaranye tukagira tukarondera igasi ngo dushobora kuba hamwe aho abavyeyi bawe uko bazi urabona ko bovyemera abavyeyi banje oya papa nawe ni oya mera oya kabisa ati ntibovyemera ariko umenga iyo ari umuhungu ari we ahaye kaze umukobwa muhira n'igihe ari umukobwa ahaye ikaze umuhungu ngo baze kubana umukobwa umenga biragoye umukobwa ni tofauti yes bino wari byati biragoye ku mukobwa kubera ari na wari byo biragoye ku mukobwa kubera ku mukobwa kwanza wonyene wohera he ukeneye freedom umuhungu akeneye freedom urashaka gusohoka hanze so bukwe labda arasohotse nyoko bukwe murahuriranye nakamara amazi so kikawaida ukeneye freedom yani ahantu wisanzura wenyene uvuga ngo nkeneye kwigenza ko nishakiye nkakora icyo shaka ariko urubana n'abavyeyi uri umukobwa ukazana umuhungu muhira it doesn't make no sense ni ikintu kidatahurika mu bisanzwe none iki gihugu twajemwo ariko bimeze kino gihugu nico twajemwo ariko bimeze oya no wavuze ko ufise abana ego ndafise abana none ariko bimeze bizogenda gute aha mu Buraya honyene ikintu umuntu ukwiye gukora nk'umuvyeyi nkaje ku muvyeyi ndabicarika abana yani kugira bahere ku ntango baza n'uwo mu boyfriend cyangwa aza n'uwo mugore tuke kwicara kwanza nkaberekeza isi turimo turi ngenzi urashaka kumuzana ngara bwo umukobwa nta neza gufiteho cyangwa nta rukundo gukuri
ugasangwa rero mubanye nkoze nk'akantu agiye kuza ari ngo mama ngo yagize uko mama yankoreye uko nawe umuhungu kubera ukunze ugasanga wumvije ivyo umugore yakubwiye nikushimva ivyo mama wakubwiye ukaca usanga wiguma ugatangura ngo he mama biki nibiki kuko abana bo baratuka abavyeyi ari usanga nyene bakora ibintu nyene ugasanga wumva ati mana we ndabigenze gute rero nugusenga tubasengere tubahanure tubicarike tuberekeze inzira nziza nimba ushaka umu boyfriend nimba ushaka umugore rondera urubanza rw'iwawe ugende wicaremo mu mahoro jenzo bahezagira atangwa kabisa abana banje bari free ugenda kubona n'ababereho mu rugo rwawe n'umuntu wawe yes but not at my house yeah ariko urumva umwana nyine ameze nka none uwo mukwe cyangwa uwo mukazana wawe si umwana mu bandi n'umwana nico tubana mukaribishije ariko kugira tubane hamwe nivyo ukunda oya nta nibyo shoboka aza gutembera nawe akamara nk'igizibiri hanyuma gutembera karibu akamara igizibiri ari kumwe n'umuhungu wawe mu cyumba ciwe bwana arakaribishije kabisa ngo cyane n'ukwezi ego arakaribishije ari kumwe n'uwo mwana wawe mu cyumba ciwe ampaye icyumba kiba kiri hariya bari mu byabo muziki basemo umuziki nene niki numva ntacyo numva umwana akeneye abahana ari freedom yumve welcoming oya umuhungu kwa bwawe niyo muzana ngo abe oya umuhungu birumvikana ku muhungu byumvikana gute gutandukanya abana umuhungu ni nka serugo ubusanzwe ariko umukobwa kiragwe ubwiraza n'umugabo tubane mu nzimwe oya yazanye aje gutembera azomara ukwezi kumwe nta kibazo ashaka kuza gatembera bamara igihe bamara uko kwezi bari muri cha cyumba ciwe hanyuma tahe nta kibazo ashaka kuza gutembera mugabo ico wanka nuko yoguma noye kuguma ngo tubane n'ivyo shoboka ego pe ariko gutembera bicara ukwezi ndwizibiri they are very welcome ariko rero imico yacu y'abarundi umenga ibintu nk'ivyo ntibikorwa imico yacu y'abarundi ntibikorwa 20 mu maze ngaha mwese muriko murashigikira ngo nibazane ngo nitwice umuco twemera aba boyfriend n'aba girlfriend babane mu mazu yacu dukeneye gusupportinga abana bacu abarundi abavye b'abarundi barahoteteza cyane abana babo ntibakunda gusupportinga abana babo nubwo cyo bari kibi ari kimeze gute cyakire kujya ukibona ariko umwana umushira ahantu umwiyegereze uganire nawe mu neza umwereke yuko ati mwana nubwo ukoze kino kintu si ciza muri ino nzira wokora uku byo gushobekera ariko umbwira ngo wa mwana we ebekene umutera umwana utuma umwana asasanuka umwana agatanguva ngo ntibankunda akacuta ngo nisho usanga abana bagenda he mu mabarabariyo tanga kugira ama drugs atanga kugira ibiki kubera iki ni wamwiyegereje abavyeyi bose bakene kwegereza abana baba biyegereje uvuga ati umwana naho bari ko arakora amafuti nkayo igikuru cyo gutora inkoni no uramwemerera ariko utabikunze ariko gusa ushaka yuko umwana umwiyegereza uwo mwiyegereza umutima yuko uri kumwe n'uwawe kuko naho wovyanka hava genda yigira hano exactly yes niyo rules ya Australia ngaturimo we need to support our children no matter what ndabivuza nk'umuvyeyi nk'ufise abana batandatu jafise abana batandatu ndi cyane mutoye kuna nakabiri Imana yampaye n'amavuta yesa kumansigiriza ndabivuza ko mfise abana ndi comfortably abavyeyi dukwiye du supporting our children in their decision no matter what they do no matter what they are doing bidukenewe tuba supporting tubiyegereze tuganire nabo twige kuganira n'abana bacu yewe mbega ivyiyumviro bikomeye none rero wowe uratubwira ati ejo boyfriend abonetse kabonekana ko ukigira kwibera iwiwe mu nzu y'abavyeyi biwe ukabona nta kibazo vyotera kiretse abavyeyi batakwakiriye aho urumva nta kundi mugabo abavyeyi bakwakiriye twagiye naho hobeje none uwo kumenga so umuco w'abarundi ivyo bintu bigenda gute wumva ivyo bintu bitari mu muco w'abarundi wumva tarakaka
kwera abavyeyi bacu baragira batwicarika bakaduhanura ati twigenze ukuntu aho turabi society ya nowadays nka bino bihugu tubayemo biratandukanye mu boyfriend mu boyfriend ntabwo ari mu fiancé wawe mu boyfriend na fiancé ni ibintu bibiri bigize bitandukanye aho ari mu boyfriend of course ubwo nabivuze amwe tugende kubana nawe kweli nogenda kandi muryango banyakira amahoro no mugwaneza nogenda nawe tubanye mu mahoro atakibazo kweli joy wanje na mahoro abana shakwana yuko ari bibi but joy wanje na mahoro none ko turaba Kristo twakijijwe ifite bintu umva bihuye n'imico ya gikristo kweli Jesse but I'm pretty sure yuko iyo mwanzo kakoze kuufata je nkaje kumukobwa abavyeyi ndamandaganya nawe nkabwira ati iki ni kirehe cyamaze kuba jewe ngasingiye kuvana yamba ngaha mu boyfriend yamaze kumpa kaze mu rugo iwabo ariko ndibaza nyene nihagera nyene akaza kwishikana mu rugo turoza ariko baca bakubaza ati aho ntanda wowe ufise kubangiye kubana nabo hari impamvu urumva twari ufa kuva ngaha ngo byose ngo ngiye kubana n'umuboyfriend atama impamvu ni nyinshi hari umwana nabonye atanga impamvu ngo urumva ngo ngiye kubana n'uwankunze ngo mwebwe hano ntimunkunda niyo ngo ni impamvu niyo ni impamvu nk'uko sitamvuze ngaha aba Africa abavyeyi bacu b'Afrika bacu kutwiyegereza kenshi na kenshi usanga ari gake cyane kandi iyo one on one barinze bayigira nibavyitaho nk'uko bano bazungu babikora ego bamwe kabisa batanga kuvyiga nowadays usanga abantu bibereye busy n'ubuzi I know boundary time umwana wawe muhereze niga 15 minutes kubera baadaye ikintu kimubaye ko ntuze ku regret uvuga ati yo nkamenya nicarana no kuvuga ugira ibishoboka byose uba inshuti n'umwana wawe ugerageze kabisa iga relationship connection ugera n'umwana wawe kuko utayigiza akayigirana akayiconnectinga n'abandi bari hanze nibyo ndo usanga ariko ariga ariko spending a more time n'abari abandi bo hanze bakora mwigisha ibindi bintu wewe umuvye wari kubikora ukamwigisha ugasanga ari izindi ngeso zivuye hanze zitavuye ku bavyeyi kuko kila kintu cyose nigishobora gushika we kumuvyo utagize ngo wicara n'umwana wawe umbwiye ati risi imeze ukunuko mu myaka ugeze ngo kene kwifata ugurugo kugira ngo amenye ejo niyatwarinda aramenya ati umuvyeyi wanje yarambwiye ati ahubwo azogira ibishoboka byose ntatwarinda canke ni muri zamanuro canke ntagende gukora ivyo bintu bikorwa n'abashakanye ataragera kujayo ibyo byose bivana izo ngeso uriko uramwigisha nk'umwana wawe ariko hari abavyeyi baganiriza abo abana bikarangira bagiye muri izo ngeso birashika aho nibyarinda kubweti hanze ya connection bagirana hanze n'abantu bari hanze abagenzi ku mashuri abagenzi bahurayo kuza hungry jacks n'izindi n'other places bahurirayo ugasanga kenshi bako barubiriza byo hanze kubera ujya mwanya abavyeyi bahereza bajya abana babo ari muke cyane urumva kandi ugasanga kenshi most of the times uko spending hanze tugerageza kuba iyo video kwe nk'abavyeyi kwe tugerageza relationship n'abana none we Jesse kutaraba umuvyeyi no je no wabimenye gute abana fisi ariko nafisi aba sister banye n'aba brothers I have to build that relationship nabo nyene kubera ejo nagize ngo ndabahanura urosanga bagize babagenzi bagendana nabo bariko baragirana baberekeza inzira zitarizo if abavyeyi banje batabishoboye nkafise big sister ubu yaramanura cyane arambwira ati genza ubuye wagenze nabi rero nacyo nabo cyangwa banje bakiri inyuma yanjye bamwe bagiye nabi ndabwira ati iyo twicare tuganira nk'abasohokana tugafungura naho muco kugira ngo mugira ajya mu nzu batware out bige out ifise big meaning muga creating a memory stays on utagize ngo bikore now uzoza kwicuza baadaye ibibi byamaze gushika arinde ufise abana bafite batandatu ego abana rero yari batandatu nimba atama twins arimwo n'imiburiburu ushobora gusanga harimo w'imyaka 14 13 15 hafa
kuko ndazi abanyafrika mukunda kubyara mufatanya mwihuta. Oya si bose turatandukana turagira umwanya. Wewe ukora iki kugira ngo abo bana bawe ejo ntuze wumve hari uwuje akubwira ati mata hari uze n'imvura hanze mu modoka nsize y'umuntu kandi yazananye n'ibegi giwe ry'impuzu. Je no muri hari ikintu nize. Cyo tubakubwira ati sometimes kugira knowledge yo kwiga ikintu no kwiga ku bandi bantu bituma yani bigushiri gutera imbere. Ugatera imbere ukamenya nawe ingene urofata uhageze iwawe. Jewe mu ndwi zibiri ndafita meeting n'abana biwanje. Kira ndwi zibiri dukereza kwicara nkabumviriza nabo bakanyumviritse. Naho mba nabakoshereje ahantu barambwira ati mama aha watugiriye nabi. Nkabumviza kabisa nkumva kweri bararizitse nkababwira yuko biruku nuko twigenza uku dufata uku kandi bakabitahura akavuga ati sawa mama urakoze. Rero amufise hanze kandi tumaze kwicara tukaganira aratahura ati mama yaratubwiye kuno. Rero barabizi. Ariko abana biki gihe ngo baba bashushe cyane imyaka 14 15 baba bashushe ndamufise arashuha kabisa ariko nyene ego arashu ivyo nivyo kabisa ariko nyene umuvyeyi wa muri umuvyeyi misi yose no mara what nubwo yoshuha akashuha gute uvuze ati he arumva agatahura uko hari ibitwaza ngo ukungu ku apana umuvyeyi arashaka kuvuga akavuga ariko umwana akanga kumva but yagiye arabura amahoro kubera y'amajambo urabura amahoro muri ya majambo meza kuko nukuvuga hari uvuga amajambo mabi bara nkatwebwe itone biravana na itone iya myaka yacu umuvyeyi wamubona kugira muganire yabafite inkoni mu maboko. Kuvuga yaza mu gihe aje gutangira ihano gusa. Oya se cyiza. Ntiyashobora kuza aje kugushimira ati wakoze kuvoma, wakoze koze. Nibaze gushina iyo ngorane. Wakoze gusekura ikivune, twasekura ikivune kiriya gihe tatse umuhungu. Nawe warasekura? Ya, ikivunde. Kare. Ugasanga ari umuvyeyi ntiyaza kuvuga ati wagize neza wakoze, well done, good job. Mugaba kazaza azanye inkoni. Ivyo si vyiza. Abavyeyi bameze uko. Bariho ariko ngaha anya ugomba kwicara neza n'abana bawe nubwo yobageje isahani rimwe gusa. Mubwira ati thank you. Mubwira ati mwana wagize neza wakoze cyane Imana igohezagire. Akantu kose akoze ukamushimira. Akantu kose umushimire kuko nawe hagenda kugira bavuga ati wow my mom appreciate me, my dad appreciate me. Ariko uvuga ngo wewe ukufoka ibintu abavyeyi bose abantu byijwi rinini mupunguze iyo maji yo gufokera abana banyu. Murireke kabisa ahubwo mugire itoni nziza kuvuga ati mwana yo it's okay mwana anje ihangane mwana bigenze uko mwana wagize neza mwana anje Imana igohezagire. Igyo niyo tone twe kuvugisha abana bacu. Solid foundation iri kenewe. Yes. Kuzurubaha ugusubara n'abari mutonya wawe. Kamwubahiriza. Umwana wagiye ku mashuri cyangwa agiye ku kazi kiwe mu trusting nubwo ubona yashuhiwe. Ariko kubera yashuhiwe. Muamini. Yes. Utagize ngo mu trusting. Aravuga ati nakare mama ntanyamini reka ngora ibyo nshaka. Singa kuri kavuze turashimira umwana wawe. It's very important. Koza amasani mushimira. Ukleninga mushimire. Kuko yagenda hose kabisa ni gwa rukundo rugaruka. Narakoze kiyo mama yarashwe kandi yaramunezereye. Neda tasubira. Motivation atasubira. Ibira ukuntu. Akaronka n'inguvu zo kwama akwegera. Kuko uyu mwana kesho utamushimira cyangwa utamwiyegereza agira ukuntu ko gutinya. Ati nena mwegera papa cyangwa mama atavambwira ati genda hariya wa mwana we. Ariko kaya kanumweretse yuko mwana itoka cagira freedom yo kuba honest kuri wewe akama kwegera akantu kose kabaya icyo yumva kitagenda neza. Akakugisha inama. Mucyo gitwe ngo nkaso. Umwana yaguti ababyeyi mureka ayo majambo yo gutuka abana uko. Icyo gitwe nkaso. Ngo hingene rumeze. Ngo bwa bwoko bubimwe.
oya mureke amajambo birica umwana akagira trauma yacu dufise power yes yes iyo uvuze ikintu ntugisubize indani oya umaze kugitambuka ku muntu kiramukurikirana kabisa ukagize ngo umusengere kiramukurikirana yes yes be careful and be wise yeah amajambo urasohora ubwira umwari we wese yes yeah ariko mwese naho mwambwiye ko musenga ivyo bintu ariko turavugana ngo Imana ntivyemera kubana n'umuntu mutaragira indoho oya ni Imana ntivyemera ariko tugiye mu mico yacu hari ahantu mu Bibiliya havuga ngo iyo umusore atanze inkwano iyo ni ndo watosha murashaka kuba atarayitanga ni icyaha urumva ni icyaha kabisa ariko kubera turi ni mu cyambere bavuga cyambere muri kicha tuko katika ulimwengu wa sasa mu majambere ya none dukene kubaha abana freedom bakore ico biyumva kibanezereza naho shobari kibi yani nibyo byabintu garuka handi niko biri ntabwo ngo ni kibi ngo ni cyiza nibyo byabintu bivuga ngo communication the more you be closer to your child the more your child yes none Jesse bibaza ko ari ni kubera iki abavyeyi bataganiriza abana babo nukutamenya ego canke nukubatinya bibaza ko ari kubera baratinya kubabwiza ukuri yes abana babo abavyeyi ko abaza abavyeyi bakaze kubera kuya batuvugisha kuya badukankamira kuya batadushimira kuya batagera mu namwe baduhereza umwanya tuganire nawe usanga avuye ku kazi ajya maruhuka kwa ego nazuzima iri kuzima buragoye tarondeye ibiceri ntuzi ko boca bakwirukana ukabana I Saturday Sunday yes 10 to 5 minutes it's enough haje ko nkora iminsi 8 oh yeah you need to take one day off one day yeah one family comes first no matter what nubwo wokora like from Monday to Sunday you have to take time for your body as well rest nituvuge n'abana gusa n'umugore wawe umugore ugatoka 10 minutes mutambure kuri park muganire mufate mu kuboko mwereke yuko nubwo wabukora ibi gute mufate mubwire ati sheri tugende to walking kuri beach tugende urana nkatubere ku mazi bagwe umugore hajya avuga ati wow sheri nimutigera ubikora cyangwa ati wow ndaruhutse umugabo anyitaho agira iki umva umugati ni dutonya kana nitwo tubaka important is very important in life ubuzima bikorereko mubikengere ngo negato bikorereko kwa hari impinduka it brings a different picture yes turiko turasoze ariko reka rero dufata umwanzuro inkumi yavuze ko nta kibazo mu gihe banyakiriye no kwa data bukwe bakanyakira bakavuga ati nta kibazo tuje naho hobejo twagiye uyu muvyeyi nawe afise abana avuga atoya sinovyemera nyene kubera ntakeneye gutakaza umwana wanje kuko umwana hari igihe umwanya agati wowe uranyankiye ndaba iryo begi ryanje tuzohurira mu ijuru ego Rawuza sintakaza umwana jewe nta kundi maze kubona imiryango 2 canke 3 yagiranye ibibazo umugore n'umugabo baratandukana ndabizi kandi harimwo ico c'abana bakeneye kwigenzuka umuhungu akeneye kuvuga ati nza gutaha ntahanye umukazana wanyu nta kibazo azomara indwi imwe hamaca asubira kuko turi mu kiruhuko c'ishure urumva cyangwa ugasanga umukobwa nawe yere bigenze uko nyene ndabizi hari imiryango kabisa yahungabanye none rero muri rusangi reka tubaze umuvyeyi Yarine kubwawe ico kintu uravuga ati nticemewe akajambo kanyuma rero wobwira abavyeyi kugira turabe ko twokwirinda ivyo bintu ko biba nakare nukubaha uhuru mubahe ubuhuru abana bagire ico bashaka ubaho umwidegenzo yes
Isho nico kintu no babwira abamama abavyeyi baragutera amabuye nta kibazo kandi ndabiteze nukuri ndabiteze kuko kira muntu wese amenye ko ntarera abana biwe urumva je ko ndabarera abana banje nzobaha ubuhuru rero kuri abo bandi nabo bige nabo kuko nibaguma bavuga ngo dukoreshe ngo ibikinga imico yacu ngo ibiki murotuma abana mubasanga mwibarabara mubasanga abana bari bananiranye mukavuga ngo je ngo abana ngo sinzi ngene bameze kubera iki mutabahaye ubuhuru. This is a freedom country. We need to let our children to be free and do what they love to do. Yes. Ndabivuze nk'umumama kandi ushabura wese anze atange comments ndamwiteze. Ego. Asha ngo umuvyeyi atavyumva kimwe narine avyandika aho hasi muri comment. Ego. Arime nta kibazo ariteguye kumwishyura. Ego kabisa. Babiganire ko nta kibazo. Nta ngorane. Yes. Hariho rero urundi gwaruka abajene bameze nkawe bayumvise ibyiyumviro byawe baza kuvuga ati kumbe Jessica ahora turirimbira indirimbo z'Imana yaraguye gira akajambo kamwe babwiye bumve kutaguye nukuri uko navuze je boyfriend wanje yasabwiye ngene kubana nawe habaye impamvu nogenda kubana nawe izo mpamvu wavuze inda izindi mpamvu niza inda abavyeyi kutanyitaho barukundo ngene gusubira ko kandi kuya gukankamwa n'ibindi ugasanga nyene hari ibintu nyene like ya freedom ikigarukamwo like nawe uri ndikunda yego ndi kumona boyfriend hari iwabo umuntu nyene kisanga yaga so bahava bavuga ko waguye look yani opinion yao opinion yanje kandi kama ufite opinion yiyo ariko kandi ahanini abavyeyi twiye kwitaho ugwaruka cyane abantu nkatwe kubera hari byinshi twaba bifuza kubaganiriza ariko bivanye niga space mu bihereza idakwiriye ngo nta mwanya ugasanga nyine nk'aba boyfriend bacu turi kumwe nibo nibo bakwitaho nibo abarakumviriza with them 24 hours ariko because kandi nazinga manuro nyene hariko ndazonga kuba usanga nyene uranyishe n'ukuri kwa Mungu so Jessica tubira Instagram yawe Instagram ni Jess Ndai kuma platform yanje Jess Ndai nta underscore irimo ya nta underscore YouTube zose ni Jess Ndai Jess Ndai triple I twiteza akaririmbo kawe mu minsi mikeyi kandi umunsi wagasohoye utoka kuri no kamera utubwire neza amen tukitege ryari kazoza ryari uyu mwaka dishira watanguye shooting tutangura next week tutangura nukuvuga audio itayarakozwe izihari audio iri tayari shooting tutangura next week your support umasengesho birakenewe kuko turo murimo nivyoroshe iyo ndirimbo yitwa gute Jess indirimbo yitwa Johnny Muone. Okay. Kandi kuri YouTube yaho hari n'indi ndirimbo zihari. Yes. Abantu ubu nibagende bazirabe barabe ndaza gushiraho imwe muri zo. Aho munsi ndayipininga hasi muri comment section. Go subscribe and share, comment you guys. Uri uheza gihuko naende ko ndaheza gigo byinshi mane kirakora in my life and through speaking up my journey is through my songs. So genda uzumviriza nawe nekage kubana. Sawa cyane. Aline. Abe. Akajambo ka nyuma imbere ko dusoze. Wakoze kutu invitinga. Kabisa this is beautiful. Watubonye nk'abantu uvuga yuko watubonye priority. Oya mwenzo kama nabagarukanye igihe cyose. Kwa hiyo rero turashimye kabisa ubona haraba abantu b'igitsina gore bakunda kuza kwishene yanjye. Oya. Bigora bangora biragora kubabona ni hatari. Ukunda gushira abigeme most of the time. Ni wa mwanya utarondera umwanya ubahe baroze.
reka nivi inyuma ndabashimire cyane ku mwanya wanyu mwakoze. Amen. Mwakoze cyane abariko baratwumviriza ibiganiro kuri The Story Room TV nakagaruka. Ciao ciao. Ciao.